ubuye ibintu bisa n'ivyamaze gutora inzira vyobagora siko wakundi mugako ni kama muka experience nuko nyene muri AP 2015 tutabaye tugisubira gukora vyinshi eto dusubira gukora muri 2016 naho nyene nabi kuko urazi ibihe igihugu cari gihitiyemwo 2017 rero niho twaje dukora ibintu vyinshi bitandukanye izina rya RASKO icarira biraduga nyene yego uru big event nago vuga ati ururaho nigo nibuka nanje nakoze vuga ati kabisa ngira njyame nduhuke nari maze iminsi nararushe ariko kiriya kintu catumye RASKO abaraswa isanura kumenga ari nyinshi gahuta aya mugabo harimo kimwe nabo batiki oya mugabo jewe apana icatumye kuko jewe naragira ubuntu kenshi basanga abantu banzi kuko nigenda ari umupiti nama muri ville vraiment dukora muri bisi ari wa muntu aguma muri quartier aguma ndi muri town ariko hagati aho mu makonse amaze gukora iyo navuga ni iyi yaranduhishije yarantwaye umwanya yarantwaye novuga inguvu igihe inoti iki cyane Thanksgiving kabisa ko ngira ngo nukwera nari ninjiye no muri ndi monde gukora gospel warumenyeye gukora secular biragoye kandi nanje navuga ni aha hantu ntaherere nimwe ndahashaka ndibuka ko isaha ya nyuma nataha yamari saa 9 z'ijoro saa 8 saa 9 saa 8 kubitegura byonyene urumva ndayikasa mu ma evenement antukano wanarakoze nishize mu wese izindi nazo ni cyane amaflambo vraiment flambo turape zirakora na mutima birarushya cyane ariko biraryoshe gukora igihugu cyawe biragwa agateka no mu bantu ariko twama tubona abantu bafise uburyo banashaka gutegura ibintu ariko ntibigire nka kuri ruriya rwego mwebwe mu bikora nka kuri ruriya rwego RASKO bikora ko ubundi iyo inspiration ivahe ndetse no kugira uronke experience ndetse n'ubumenyi ushobora gutegura ibintu nka biriya nibaza yuko burya biri ibintu byose umuntu arabikorera kandi akabirondera jewe sinywa inzoga iyo mbonye mu kabare mba ngiye swat kuvugana n'umuntu swat gufungura atari ivyo mba ndi muhira savidi jewe kuva ubuye nubatse niho ndabigira kare usanga de 19h gushika saa 3 saa 4 niho ndiko ndabikora sino avant nkiri umuseribateri naja ku mashini guhera saa 4 gushikana nka 1h 2h du matin nkiriko ndaraba kuko je m'inspire pas gusa ibiringa y'inspire cyane n'ibibera hanze ahubwo ni ari ikintu nabonye nshaka kumenya ingene gikorwa ndakombata ndateba ndashikira forum haro forum irimo yabari muri evenementiel bo muri Afrika canke no hanze y'igihugu tuvugana tukerekana ibikorwa twakoze tukabwirana amatrick tukigishanya bishasha amasysteme mashasha hari ibikoresho bishasha bihari iyo navuga ko ariyo inspira cyane irevga hariho twinshi nanje create nka jewe ariko ni vyinshi usanga nabo banyigisha ugasanga nicyo gituma nama nkene gukora ikintu gisa nico nakoze mu mwaka uheze cyane igihe namashaka kongera kandi kugira ngo kame duhindure twerekane natwe kuko jewe le rêve nari mfise c'était yuko tuja mu bindi bihugu bishobora kuryosha ubuzima bw'abene igihugu bari muri ico tukareka kuza turafata amatike ngo tugiye Uganda kurabanaka tugiye mu Rwanda kuryoherwayo hagiye mu Uganda bazanye naka abandi bose bagiye kuko natwe tuje namavuga ni
Imana yompa nanje azogera ku rwego tubikora ngaha abiwacu natwe abo hanze bakatwamvira bakumva boza ivara Imana yabikoze ubu turakora ikintu kumva umuntu akubwiye ari hati vraiment agenda gusabe ni mu byongere ko nk'ukwezi kumwe jewe vraiment nanje je mfata akavakansi ndabizemo twari tumaze gufatisha iyo hatazi covid n'iki abantu bari bafise rendez-vous yuko muri leta bategeze gutaha bagasanga ibintu birashushe biteguye bon hari abantu bavuga banambaza ati none uyu mwaka muri tuzoze muri summer cyo tuzoze muri December nihe ubona hazoba hashushe sawa kugira ngo tuze ibintu kamwe biraguha intege kuko ndibuka il y avait pas longtemps ngaha ay événementiel yakugwa mu Tanzania mu Uganda mu Nyarwanda mu Kenya ugasanga niyo baza kudutegurira niyo baza kudutegurira basanga ayacu bakayatwa bagakora amahera ngaha bayatwara aho ko ari bo yazanye ngaha so natwe turavuga ati ifo ko amahera agaruka ngaha mu gihugu defo haza n'aba escrow bakemera ibintu bagakoresha abantu ntibabarihe bakemera ibintu ntibibe bakiba amasosiyete yacu bagatwara amasponsoro bakigira ariko ubu kirafunze si uwo ari we wese vraiment yoza ngo aje gufatisha hariho sindi jenyine hariho n'abandi benshi b'abarundi kandi biraryoshe kubona nabo babikora uvuga uti aba naho bozuvuye he nibo mwinjira ntibashobora kwinjira RASKO ducishamo n'utwo tuntu twawe ubundi tuntu twagiye kuryara ibi aya Madrid ndafise kuva le 8 août 2008 ngiheza umunsi mpeza exeta no musi nashizemo uharuye urumva imyaka yoba maze yabarakana 13 mubamugiye kureha yabaronka twatugiye kureha nyene ukidushiramo muhira bavyakiriye mutama zari ngoma muta no evesima gusa ko nifise mama wanje nahura ati genda zumwana wanje sumusazi nimba bifite marafisi impamvu mugabo mu kibano bisengero mu bantu cyane muri famille yari indi histoire sana yatunaniye no wavuze nacu uzopfa mu ngo urabaye ikibandi uzopfa taco imariye mugabo Imana ishimwe Imana ikora ibyayo murahura mugakorana mu ntoki turahura mbe kugarutse gusangira reka nzogutumira dusangira kaye biraryoshe kamwe biraryoshe kwiyubaha n'ibyawe kandi nasanze ubu bariko barabitahura avant vraiment c'est vrai byaboneka nk'ubusazi nk'ububandi ariko gutahura yuko hari style de vie sinzi ko nama mvuga ikintu kimwe ni kumepriza abantu ni nico kimwe n'ubwoko nico kimwe n'intara nico kimwe n'imigambwe nico kimwe n'amasengero nibi byose umuntu afise ubusage ni life yiwe ni kumwihorera ni kumwirekera uko ni wabazi ibyarimwo niwe yihitiramo ubuzima kuko natwe abagenda bafise ibipara natwe ntacyo tubakoza iminwa basize bose katubane mu mahoro igimana yategezegura mu butandukane bwacu n'Imana iryoherwa kora iciza kwekira uburasta kuri shaje burasta mu buzima wangu mu buzima bwa byankuye habi byanyigishije byinshi byaramproteje sana kuko nari mfise momento wanje muri Rastafarism yari umupapa akuze cyane niba mbwira ingene abarasta bakwiye kwifata niki ni niyo muntu wa mbere yambujije kubaya undi hari warabaya oya canke ni wari bwabigira nkiri umupeti yambwiye ati jamais by'ukuri
ntuzunywe urumogi ngo ugomba wereke abantu ko ukora umurasta umurasta barabugendera urasta ni mu mutima urasta ni mu bikorwa ivyo vy'amamogi n'ibindi apari niba bishaka uzobikora niba bishaka uzobireke mugabo sivyo bigira umurasta umurasta agirwa n'ibikorwa cane cane ndamushimira cyane yaracari yitwa Toma mugara akuze gose sometimes turabonana ariko ari mu bantu ba mbere bagerageje kuntahuza iyo nzira nkamubwira none kweki nashiramwa amadred ubu arambwira ati no amadred izoba identite yawe niwo murasta niwo wabishira mu bikorwa kandi urabona wacaye ku ishuri n'ibikunda gerageza rero wanze urindire hanyuma igihe nicagera uzashiramo ejo bundi flambo idorape ibujumbura irasayangana izina RASKO n'ubundi riravugwa igikorwa nka kiriya kugira kibushikire RASKO agitegure kigende neza nka kuriya hari n'amajambo aza bazi ko iyo umuntu ariko arakora ubundi baronka n'ivyo bavuga uri kurakora ngo nikimenyane biturire biba vyagenze gutegura uruntu nka ruriya umukuru w'igihugu azi ukavuga ati ko biri kose azonamenya ko RASKO shaje ne bazikora ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana ariko burya hari ikintu mama wanje yamambwira ati burya iyo uri kurakora ikintu ntihagire n'umunsi w'igitangaro uzovyibaza yuko uri kubikora wenyine ati bugiye ukora ikintu abantu bakubona bugiye ukora ikintu abantu barakugendereza ati rero iyo bari kwararondera umuntu ashoboye burya abantu baravuga ati iki kintu ubwo kiri kose gishoboye naka gishoboye naka ni nk'uko abantu babizi ko jewe vraiment mu byo nkora nashobora gufata mikro ngira n'imsingi ngo kuko bifise bene vyo ngo ngira ndirimbe bifise bene vyo muga nanje bakavuga bati kame ugomba ikintu gitandukanye n'icabandi ugomba creativity yisangije urarondera ijya mu ni ibintu usanga wakubiswe kweli kandi nanje ari ibintu vyerekeye igihugu ivyo kabisa nditanga ntiziganya nditanga wese uko nta kindi turirira n'iki gihugu nyene nta bishasha bijya no kubwira ko nta kimenyane kirimo kuko yaba haza kuba mu kimenyane nuko petetse uwo muntu baba bamenyanye yo bafise tarankizi wanje naje nabishima kuko biba binyeretse yuko hariho n'abandi kandi biraryoshe biranagwa n'inguvu zo gukora n'inguvu zo gukora mugabo barinze baguhitamo si kubera ngo uri muremure canke nguri oya haba hari igikorwa kanuni ugomba gukora petetse ni nka kujya ubona frambo ukuntu ibipanze hariho umwanya wo kwidagadura n'umwanya officiel igihe perezida aza bakira abandi bubahwa muri iyo myanya yose ibifise abandi babijejwe bazi iyo protocole ingene igenda ibiki tubakira gucya bacaba iryari baza kuvuga amajambo gucya nk'ivyo je sinjamo oya sinjamo kurumva izo ni ibintu protocole cyane je ntavyo nshobora sivyo haba hari ubusanzwe abimenyereye atubwiye ati je ntabwo umwanya n'ijenzo w'amanya ku ejo bundi twabonye tumaze tubona akantu uri kurakora muri iyi minsi mu biteramo turiya fed artifice ama fireworks kariya kantu wakiyumvire gute ati kabisa aka kantu kajyana nibyo byo katari kajyana kabijya sinzi ko bonye ko mu mwaka uheze twari twakoze ico bita lanterne muri flambo twakoze lanterne ni bundi bwoko nabwo nyene ni muri rwo rukurikirane rw'ibintu biryohera abantu bishobora gukrea ambiance mu bantu abantu bakaryoherwa kame ivyo barabona muri television canke mu mafilm bagashobora kwibona live iwabo ama fireworks nayo yaraje ndavuga ibi bintu reka tubikomeze kame bizohore bishiramo indi ambiance mu bantu warabonye ko ça bien fonctionner haba ari Bujumbura Ingoti canke Gitega ni kakantu ko kugira ngo ntidukore bya bindi mu Kirundi kuko urazi ko tuba turiko turabidifiza en direct
ingene ibirori biriko biragenda kamwe umuntu akavuga ati aha abantu baza kubibona baravuga ati aba bantu bakoze ikintu kiri kuri ya standard n'abandi bariko ni evenement iri kuri standard international ati ari ikintu kamwe tumenyereye cyama kiri mu bintu international kuko ibindi ari organisation ari iki ari ugupanga abartiste cyangwa urukurikirane programme biba bimeze neza cyane gusa twe twarabuza ku gatushe kaza kwerekana ati ibi bintu no biraryoshe birarenze umuntu aribaza rero sino kwibaza binabaho biri kurakora nkuko nabikubwiye ntubura kubera intambamyi ntubura batuma udashaka kugira aho ushaka uratubwira muri make aha hari ikintu cambabaje kuri uru rugendo ni vyinshi wangu ni vyinshi gweshi ibyo baza umuntu ntibibura ariko ahanini twama tubazwa n'ingene abantu batatwizera abantu reka ndaguha urugero urategura ikintu ukamusaba umufasha umuntu ati no kuri ari nkeneye sponsor hari ikintu nagomba gukora ubwo ati byavuye icyo kintu isi reka nzovyumvira nzokubwira bikagenda wamara kugikora akacaza ngo ubu utari wambwiye ko bizoba bishushe gutya gawangu ngo vraiment ngo uza kumbwira neza ko bizoba bishushe none ari gutuma ngira ukundi kuntu bwa ivyo rero nkaca mbona ko ari ya hypocrisie y'abundeze umuntu atakwereka yuko atagomba kugufasha muga mu bundi buryo nyene ibintu biba biraho ariko tu Imana nifise ubundi buryo guhezageramo bigakoreka mfite imigenderanire myiza n'abantu ujye kusanga kenshi ibintu ntibirangora kuronka nashimwe hari n'ivyo ndonka nsindabiriha imbere nk'abandi nkabiri après ibyo byose icyarangiye mugabo ibyo byose bivana n'ingene uri honnête mu kazi ukora jewe ndakunda honnêteté cyane ku buryo mba numva umenga sinohemukira umuntu ku kazi nkora kuko ni hobby yanje mugabo navyo bintunze simu n'ukuntu naho ntabikora mugabo inyuma y'ibyo hari utundi tubabaza komite n'abaguca intege ahubwo ugasanga ubyitwayemo neza birakongereje ingufu ibyo navyo hamwe ni byiza kubashobora kubihanduringa no kubifata mu ahandi naho ni bibi kuko hari igihe usanga hari umuntu adafise izo mbaraga zo kujana navyo ugasanga biragora kugira sacrifice kwanza sacrifice je nakunda kayoga rero kandi sinakaretse kubera kangwaje cyane cyoya mugana karetse kuko hari impamvu bavuga ni uriyo kuri utuye twari rimwe reka ndeke ndazimushobora kuzigura kandi zikiri kandi icyo gihe nikirage mugana icagera dusubira po tudiya ni sacrifice ubwo tujye mpimarije iki niki n'icyaye gisumba uburemere ikindi n'icyaye no gukora imbere y'ikindi hanyuma ukavuga ati jewe nimba ngomba kwita ku kintu reka ndagikore ukagikora wanashima kikanakunanira ugantugiye ukagisubira ukongera ukagisubira kebwe narigeze gukora show imwe nayoboka mugabo iri mu masho yanshikanye indani cyane indani ku buryo ubura nayarwaye ukabura n'igitoro ukabura nayo kujya uri mpyaka zero vide moi yenda uvuga ati none bibintu kayenda hasi no biheba tu nkigira nkaba umukozi wa leta nk'abandi nkapo mugatu amari mu kagati magazine imbere kubitangura wiyumvira iki kudashaka challenge bari kureka kubitangura ahubwo izo challenge ziziko ziratuma umenya ejo ingene uzosubira kubikora foko umuntu abanzaga akamenya neza yuko sibi gusabye ibitera muri ibintu byose ugomba gutangura nta na kimwe cyoroshe no gusenga bisanzwe niba byoroshe ugomba kugira imana ntibyoroha kandi ari ibintu bitagusabye mu kimwe mugabo nkavuga ni iyo ugize sacrifice
ugasenga ukaba honnête surtout hanyuma ukabirondera ivyo bintu wumva ukunda ikintu cyangwa kigora abantu biri kenshi abantu ntibakora ibyo bakunda bakora ibyo babona biyinjiriza abandi nk'akarorero wowe uguye fate ngaha ari imbere akalimantasiyo nkabona uguza akantu mu mutwe ndaramvuga nti nanje ejo nzokora alimentation kandi nanje nzoyishira hahandi niho hari abantu ni nk'ibi bya entrepreneuria basigaye bagira bose bari mu burimyi n'ubworozi all entrepreneurs n'ubworozi gusa est-ce que twese nyine twaba bari mirinda zodushorera tuzosubira kugira troke nka kera urumva naho rero difference iri abantu benshi bakora ibintu babona umenga biroroshe amahera acaza yihuse mugabo akibagira ntabuze conscience ati jewe mu bintu by'iwanje byose mfise mu bintu Imana yose byose yampezagije ni giki nkunda nokora nkacitangira parce que twese umuntu wese arafise ikintu excellent nimba ufise amaguru akomeye urashobora kujya muri atletisme ukajya muri football ukajya mu maboko akomeye ukagira ibiki n'ibiki mu mutwe hehe buri kintu ujamo kandi ugasanga kirakubereyemo uburaro n'uburamuko mugabo byose bisaba kugira iki guhoza ko ndakengurutse cyane yego nongera ndabashimira no kuntumira no kunyibuka izere ko hanyuma muze ejo ikintu mwagishyira ko bukenzo cangaruka ndabagire de yes yakoze cyane RASKO canke ko iciza twari turi kumwe na wenyene nibaza ko mwavyumvise naca cyane ikiganiro duhaye ku iNkuruShure katureke kwihutira ibintu bitari gwacu shiramo ubwenge mu byo ukora wiyumvire ati mbega nifuza niki mu byo ngiye kujamo ntunashemo jaruzi kuko uri yafise ingene yabipanze kaca ashaka kuvyirukira ko atari gwawe tubashimire cyane rero General Biri Bukimuni turacari kumwe mu iNkuruShure Cedric ari nyuma ya kamera nawe abahari mwakoze ciao mwakoze gukurikirana ikiganiro iNkuruShure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bukimuni TV.